Atafasha dukure nyarenga n'ibyo riko reba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Ivu, ibidukikije, amaboko y'abantu n'imbuto nivyo bintu vya mbere bituma igihugu gishobora gutera imbere mu bijanye n'uburimyi. Isi idufitiye akamaro kanini cyane, eka mbere niyo tuzeye ko uburaro n'uburamuko. Ariko rero kugira ivyo tubishikeko dutegerezwa kuyibungabunga, tukayikingira inkukura, tukayiterako ibiti, eka mbere tukayirinda n'umuriro wa nyakanga. Leta y'u Burundi, leta mvyeyi kandi inkozi, igerageza gukora ibishoboka vyose kugira bikunde ibidukikije bikingigwe, gutyo duhangane n'ihindagurika ry'ibihe. None ibituma habaho ihindagurika ry'ikirere nibihe haba ngaha mu Burundi eka mbere no mu makungu? Mu Burundi no kwisi yose hari amazi imyaka itarimo kibonekeza bijanye n'ihindagurika ry'ikirere. Turavye ngaha mu Burundi ikintu ca mbere gituma ikirere cyagiye kirahindagurika nuko ukuntu mubona amashamba yagiye aracibwa bitisunze amategeko. Kuko hari ahantu wasanga hahora ishamba hahora ikibira, ubu hasanga imirima. Tukaba dusanzwe tuzi yuko ishamba twovuga yuko ari kigega, ari cyo bijya vyuka bita dioxide de carbone. Bijya vyuka rero murazi yuko iyo duhoneje ishamba bijya vyuka bica bitumuka bikaca bija mu kirere. Iyo bigiye mu kirere biratuma haba ubushuhe budasanzwe bw'ikirere. Iyo ikirere kimaze gushuha niho muca mubona nka bijya bihugu usanga harimo ico bita les glaciers, ugasanga ayo maglaciers yaciye ashonga. Yashonze rero niho rero kenshi mwamubona imvura itangura kugwa nabi, cyangwa ugasanga ntigwiriye ku gihe. Ikindi nuko iyo bijya vyuka bigiye mu kirere byinshi bica bija konona cya gisenge ozone. Cya gisenge cyo murazi yuko gifise akamaro ntangere mu gutuma ijya mishwarara y'izuba idushikira ku isi. Cya gisenge ozone kirafise ububasha bwo kuminina canke kugabanya ubukari bw'imishwarara y'izuba. Niho rero mubona ubu kubera igisenge ozone cyagiye kirononekara, mubona hari ingwara nyinshi za kansere, ingwara tutatumenyereye, byinshi biva kubera ikirere cyagiye kirahindagurika. Ibindi biri mu gutuma ikirere gihindagurika hari bino vyuka bisohogwa n'amahinguriro, bisohogwa n'imiduga, iyi miriro usanga iri kiraka, uko vyose bijya vyuka bica biduga mu kirere. Bise mu kirere hariho ivyuka bimwe bituma isi ishuha, ico twita mu gifaransa le réchauffement planétaire. Hari ibindi bica bigenda konona igisenge ozone. Igisenge ozone kimaze konona ntigisubira gukora nkuko cyari gisanzwe gikora kugira kigabanye ubukari bw'imishwarara y'izuba. Ariko ngaha mu Burundi wacu ico novuga cyane kiri mu bituma inagura ikirere riba nibi byo guhonya amashamba, nivyo guhonya amashamba kuko murazi nta mahinguriro menshi dufise, naho nawe nyene nayo dufise aterera muri iyo bituma haba ihindagurika ry'ikirere. Muri iki gihe ibiti biriko birakoreshwa ku bwinshi mu bisata bitandukanye, na cane iyo hageze gutegura ivyo umuntu afungura. Umuyobozi w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije asaba abarundi bose guhindura ingendo, tukijukira ubundi buhinga twokoresha mu gukinjika hadakoreshejwe amakara, ibiti ndetse n'ibisate. Turavye umurindi abene gihugu bacako ibiti,
haba ku babikoresha mu gukinjika, aha twovuga zirya nkwi zisanzwe canke ibiti baca bakoramo amakara, cyane cyane akoreshwa mu bisagara, haba nka mu gisagara ca Bujumbura cyangwa ibindi bisagara bikuru bikuru. Tuvyihweje tukaraba umurindi biriko birakogwako, turabona yuko atagikozwe kugira abarundi aberego duhindura ingendo, turabona yuko mu myaka iri imbere bizotera ingorane, abarundi batazoshobora kubaho kubera igiti bari basanzwe bikora ko kizoba kiriko kirahona. Ico tubona rero cokogwa nuko dutegerezwa guhindura ingendo ku bijanye no gukoresha amakara. Mwarumvise yuko hariho ubuhinga bwo guhingura amakara bakoresheje ikizuku. Twosaba yuko rero abarundi twohindura ingendo tugatangura kwijukira gukoresha ayo makara akozwe mu kizuku. Hari n'ahandi bariko barakora amakara akozwe mu bisigarira, bino bisigarira by'ibifungurwa n'ibindi, ugasanga bakozemo amakara. Nayo nanyene twohimiriza yuko abarundi twohindura ingendo kugira twijure gukoresha amakara avuye muri ivyo bindi turetse mu biti. Ikindi rero ni iki cyo gukoresha amagaze, aya maziko akoresha gaze. Aha rero hariho ibintu byinshi bisabwa, kuko turazi yuko aya maziko akoresha gaze ava hanze. Amaze kuva hanze ashobora gushika mu Burundi azimvye, ugasanga umwene gihugu ntashobora kuyironka vyoroshe. Aha rero ngira leta yobiraba ikazokora utwigoro tw'ingene ngira ngo boyakora ko amakori n'amatagisi kugira ashobore kwinjira bitagoranye, hanyuma abene igihugu bashobora kuyaronka atangorane. Ariko ngaha rero mu bushikiranganje ndiba hoba ihimiriza, natwebwe twihereye ko tugahimiriza cyane cyane nga mu bisagara, bakabanza bakumva yuko kugira bashobore gufungura, kugira bashobore gukinjika atari ngoma baroke amakara, yuko hari ibindi bashobora kwikorako bagashobora gukinjika imfungurwa bakinjika. Aha twokwibaza tuti none mu gihugu cacu c'u Burundi hoba hariho uwo mwuka witwa gaze mu rurimi rwo mu mahanga yoshobora gusubirira amakara, inkwi n'ibisate mu ntumbero yo gukingira ibidukikije? Iyi ni gaze icikora ikoreshwa mu bijanye no gukinjika, haba mu mihana y'abantu, mu mahoteli, mu maresitora no mu bubare. Bamaze kubimenya bariko barayijukira. Je nkoresha gaze niko ndayisumira muri Muhikashe isanzwe ikora nga muri imbere ya titre foncier, niyo nsanzwe nkoresha muhiri wanje. Kuvuga yuko ubuye abantu benshi bariko baramenya gaze tugeranije no mu ntango. Abantu benshi baraza ngaha tukabigisha, twabwira akamaro ka gaze, tukanabereka, turafise ibikoresho bitandukanye. Murabona amacupa ngaha ari ku biro bitandukanye, hari dusanga z'ibiro 6, ibiro 12, ibiro 15, 13, 20. 25 murabona amacupa maremare ngaha, bivana n'ivyo umuntu mukiriya azavuga ati jewe bivanye n'amafaranga afise, tukamuha ibiro yifuza. Turavye nk'aho duherereye, kuba twegereye hagufi baramaze kubitahura, ahubwo twohamagarira nk'abatarayimenya ko bokwijukira kuyikoresha cane. Abarundi basanzwe bakoresha uwo mwuka mu mihana yabo baratubwira uko babimenye, bakatubwira n'akarusho babibonamwo. Hari igihugu nigeze kubamwo iminsi itari mike, niho nashoboye gukura ubwo bumenyi, ndabona ukuntu bayikoresha, ndabona ukuntu yoroshe gukoresha. Maze gushika mu Burundi rero numva nanje nogerageza kuraba aho ushobora gukura iyi gazi kugira ndayikoreshe. Ubwa mbere narabanje ndarondera amakuru ahantu ushobora gukura iyi gazi, kuko murabona gazi irahera, hama nkiyumvira ati none niyahera dushinda iyi nzoyikurahe. Nararondeye ndagerageza kuja ku mastation ayabanywesha igitoro, ndashobora kubona ko hariho hamwe ushobora kuyinywesha kandi ku mahera atari menshi. Yego nico gituma
sinovuga ntigoye kurondera ku muntu yabigombye kuyirondera, kuko nubwo amasasi atari menshi hariho ubu n'amasosiyete amwe ariko arabibafashamo mu kudandaza iyi gaze. Nk'akarorero nka jewe yibayinsanzize ngaha muhira, bongera barambwira ati igihe izohera ukeneye kunywesha iyindi uzodutelefone. Numva ko uburyo bwo kuyironka bworoshe. Ku ntango irameze nk'izivye gato, kubera ko urabona ibintu byose bari bishasha. Urabona ko igikono cayo barakiguhana, bakaguhana n'aya mashiga, bakaguhana n'aka kantu cyo kuduza gazi. Ni ukuvuga ko uri kurabigura bikiri bishasha. Hariho amahera twovuga ko atari makeyi cyane, mugabo mu nyuma kubera ko ugiye kunywesha utwara iki cyonyine biba bizimbutse cyane. Gaze ni ikintu kizimbutse, gaze irazimbutse gusumbya amakara, kandi ni ikintu kinyaruka gutegura indya. Si bijya by'amakara ubanza kuja kurahura umuriro ukarindira umuriro ufatwe. Oya, gaze wakije urakije ucutereka ku inkono mu mwanya muto ubuhishije. En plus nta bintu by'umucafu by'umunyota canke by'imyotsi. Hama ushize ku inkono nakanya gato, nta bintu by'imbyiro by'umucafu uja ku nkono, mwanya muto indya ziba zihiye, kandi cuzira bijya bintu mama ugiye kurahura ku mubanyi, umwanya wose utahira kumuhira ushika utegura ugakinjika ata kibazo na kimwe kigiyemo. Nta bintu bimwe byo kuvuga ngo umukozi yanyibye amakara canke yanzaniye amakara adakwiye, canke yakuyemo isashi yayishira umubanyi aramuha amafaranga make agure mu ngwagwa. Gaze biri mu icupa, gaze ni pepo, gaze n'umwuka. Gaze iri mu icupa urashirako kuntuze kuri cuisiniere ukategura ugakinjika neza, ata bintu byo kuvuga ati umukozi naho umukozi yogenda uri umuntu w'umupapa urasho kuva ku kazi ukaca ufata ugategura, ata bintu byo kurindira mpaka abakozi baze n'ibiki, kuya ni ikintu kifise isuku. Si bya bintu uvuga ngo amakara aramfata ku minwe canke umwotsi canke ibicafu. Gukoresha gaze mu guteka birafise akamaro kanini. Icambere novuga birazigama umwanya, kuko gaze iranyarutsa cyane guhisha gusumba guteka ku makara canke ku nkwi. Urumva akamaro rero kandi bifise nuko naho uba wafatiriwe n'ibikorwa ugataha bwije, hama ukaba ushitse muhira amasaha yitereye, ntibikubuza kugira ico ukoze. Urashobora guteka mu mwanya mutoyi ugafungura bikagenda neza. Aha mu gihugu iwacu si abantu benshi cyane baratangura kuyikoresha, nubwo muri no minsi benshi bariko barayijukira, ariko si benshi cyane baratangura kuyikoresha. Jewe aho natanguye kuyimenyera si hano mu gihugu, na hantu nari nagiye nariko ndakorera mu kindi gihugu, narabona uko nta bintu by'amakara byari bihari. Iyo niyo yadufasha cyane, kuko amasaha yo guteka yari makeyi cyane, twakora akazi kandi karuhisha kandi gasaba ko umuntu aba yafunguye. Rero gaze niho natanguye kubonera akamaro kayo, kuko yarazigama umwanya, akazi ntiwacerwa, kandi warafungura neza ku mwanya atakibazo biteje. Ugerageje kuraba gaze ntisaba uburyo bwinshi ugereranyije n'amakara, ko nk'amakara muri kino gihe amakara yazimvye. Ugereranije kuraba gukoresha gaze no gukoresha amakara, usanga ahubwo gukoresha gaze ari byo byoba bizimbutse cyane gusumba gukoresha amakara. Benshi bakwijukira gukoresha gaze, amakara yoca agabanuka umurindi wayo wo kuyakoresha, hama vya biti bama bicira kugira bashobore gucana ry'amakara bigashobora kuba biramaze na kabiri. Muri iyo ntumbero bakaba barafashije mu gukinga ibidukikije. Rero no hamagaye umwe wese kwijukira gukoresha gaze, kuko birafasha cyane. Kumenya urugezo rwa gaze ushobora gukoresha biravana n'ingene umuryango ubungana. Kumenya igitigiri c'abantu bahari, ibifungurwa mutegura uko bingana, niho na gaze ukoresha ica yisunga ubwo rugezo rw'abantu muba mufise. Iyo mufise abantu benshi ukumva urugezo rwa gaze mukoresha iba irisununa gatoyi, muri bakeyi naho ni koko nyene. Nk'akarero twege ngaha si umuryango munini ya cyane, gaze dukoresha y'ibiro 12 irashobora kumara ukwezi kugahera neza
ata kibazo ugize atana makara yandi ukoresheje. Aha twese abo ngaha mu rugo wese barazi kuyikoresha, nta muntu ashobora kugira ikibazo ngo yabuze ngene afungura, ngo yabuze umwanya wo gukinjika. Uwo ari we wese ari capable yo gushobora kuyikoresha gazi, agateka akagaburira abakeneye gufungura ata kibazo kihabaye. Irafitiye akamaro kenshi novuga abanyagihugu, na cyane cyane ku bamaze kuyimenya. Gaze irazimbutse cyane, gaze iroroshe gukoresha, gaze mu gihe we woba wihuta uri mu bikorwa bitandukanye, gukoresha gaze n'umwanya muto cyane, ari uguteka utwo ufungura, ari nk'akayi utegurira abanyeshuri, nawe wenyine cyangwa uvuye ku kazi birakorohera gushika watsa cuisiniere, amashiga y'ikizungu niko dukunze kuyita, mu mwanya mutoyi ubu ushoboye kuronka ico ufungura. Abadandaza uwo mwuka nabo baratubwira uko uwo mwuka uboneka ku masoko hamwe n'ibiciro vyawo. Aya macupa ari mu bwoko butandukanye nkuko mwabibonye. Turafise ibiro 6 ayo yiri imbere yanje, tukagira n'ibiro 12 ibiro 20 biri ngaho murayibona. Ku vy'amakara ni gaze yacu hari itandukaniro rinini cyane gose, kuko kwa kuntu turavya amakara y'iki gihe, amakara y'iki gihe nta nguva gifise, kubera n'ibiti bikomeye nta bigihari, kenshi amakara yose araguruka. Urashobora kugura amakara y'60 ugasanga uyakoresheje n'ukwezi kudashika, ariko iyi gaze urashobora kuyigura amafaranga 27,000. Aha ndiko ndavuga kuri 6, ugasanga urayikoresheje muri cya kiringo kingana ya makara waguriye 60, ubu hano wayiguze 27. Wayiguze 54 cyangwa 48 ugasanga urayikoresheje ukwezi n'inusu cyangwa amezi 2. Urumva akarusho kariho kanini cyane. Ku bantu nabo bibaza ko gukoresha umwuka mu gukinjika bitera impanuka nyinshi, ubu ayikoresha aratubwira uko yabisanze. Iyi gaze murabona n'urubeya ruduga, rero bivanye nuko ushitsemo bwishi cyangwa ugasamara, bisaba yuko isafuriya wayishizeko uraba yuko ivyo utetse biriko biragenda neza, kuko urumva n'umuriro si amakara arashobora kuzima utaje gushiramo ayandi. Mugabo ngaho washizemo gumari wawo ndi nyene, ndakuvuga ngo usamaye ibintu vyawe kazigira n'isafuriya nayo icigirako, mu gihe bivanye n'umwanya watevye kuja kuraba ivyo watetse. Nk'abantu baba bafise imiryango, bafise abana, ni byiza yuko uraba yuko umwana atariko arayikinisha ariko arayiyubirako, kuko nk'uwe nimba umwana ariko arayuba akugurura aka kantu gazi iraduka, haciye haza uwundi akatsa ikibiriti, ni ukuvuga ngo urubeya ruca ruduka haca hasha. Mugabo mu gukingira abo bana, kubera ko twavuze yuko si umufuko w'amakara ngo ujane mu nzu cafure, ashobora kuyinyegeza abana hariho hose uyishyira nta ngorane, ukayikoresha uriko urateka, kugira ngo ntiduhave dusanga ba bana bayiyubiyeko, dusange twateje umuriro aho tubaye. Abadandaza uwo mwuka bavuga ko abenshi batinya impanuka zitewe n'uwo mwuka, kubera ko baba batarasobanurirwa neza ingene bikorwa. Nkuko abenshi bayitinya, mbere benshi batinya no kuyikoresha bivanye n'ubwoba n'amakenga bafise, ni kuvuga abakiriya baje babibwiwe canke bahaciye bakabibona, baratwegera hama tukabasobanurira, tukanabereka niyo confusion bafise kuri iyi gaze, tukabereka n'ukuntu ikoreshwa na ya makenga, tukaberekana kwa kundi tuyifunga neza, bakabona ko iyo gaze bayikunze cyane. Aya mabuto nababwiye, aya mabuto no kuvuga niyo yugara gaze iri muri cuisiniere, irugara kandi hariho na fresh ibereka ko iyo gaze yugaye neza. Kandi noneho nagomba ndabamenyeshe ko amakenga yabo yuko yohera, kuko iyi gaze yacu bivanye na montage imeze neza, umuntu yakoreye umukiriya wacu
arayikoresha umutekano ntangiye, ari nayo mpamvu kenshi dukunda gushika kuri tere kugira ngo dusige twigishije umuryango ugiye gutangura gukoresha iyo gaze kugira ngo amakenga n'ubwoba bishobore guhera. Ikoreshwa uko nyene muyibona ngaha, iri direct yo ntibisaba kurinda gucomeka vyinshi, ariko iyo ya 12 n'iyo 20 nishobora gukoreshwa n'aya mashiga, dushobora dukoresha ino cuisiniere mubona ngaha, ariyo ubona twacometse hariya kugira ngo igaze kuva hariya yinjira muri ino cuisiniere. Imaze gushika muri cuisiniere ni kuvuga igikorwa kiba giheze, habasigaye ko ukinjika atanga ibikorwa vyiwe nkuko bisanzwe. Ni kuvuga gaze yamaze gushika muri cuisiniere, ano hari amabuto yerekana uburyo ukuntu iyo gaze iza gusohoka, iza ilibrili isoro rubeya kugira ngo umuntu ashobore guteka. Aya mabuto nababwiye ubwa mbere, aya niyo ukoresha vyose, niyo ukoresha mu kwatsa, niyo ukoresha mu kugabanya umuriro canke mu kuwongeza. Mu gihe uri kuracana gaze, wewe uyishira ku rugero wifuza. Urabona utu tuntu mfise ngaha, utuye nutwo twinjiza mu icupa rya gaze, ari nk'iyi ugacushiramo ugaca urumya, hama kuri cuisiniere kuraje amashiga y'ikizungu uragenda ugabanya umuriro canke ukongereza. Nutu rero turatugufasha kugira ngo umuriro uduge ku rugero wifuza, kandi iyo ukoresheje umuriro mukeyi muri gaze no kuvuga n'indya zigenda zisha buke buke zica zigira akanovera. Umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije ahamagarira uwo ari we wese kwijukira ubu buryo bwo gukinjika kugira bikunde duhangane n'ihindagurika ry'ibihe riterwa n'ihonywa ry'amashamba. Ni igikorwa cacu ca twese, ni igikorwa cyo wewe wese, kuko murazi guhindura uko abantu bari babayeho ntivyoroshe. Umuntu yaramenyeye gukoresha amakara, umubwiye atakoreshe gaze, ashobora kuvuga ati iyo gaze ishobora gutuma haba accident, na cyane cyane nk'abasanzwe bafise abana. Bizosaba no guhindura ingendo, bigasaba yuko twese tuja hamwe kugira duhimirize, kugira turebe ko dushobora guhangana n'irindagaruka ry'ibihe, cyane cyane n'irindagaruka ry'ibihe ritumwa n'uyu murindi wo guca ibiti, uyu murindi wo gukoresha ibiti ku rugero rudasanzwe. Twese hamwe twijukiye gukoresha umwuka mu gukinjika, umwuka bita gaze mu rurimi rwo mu mahanga, twoba dutereye agacumu k'ubumwe mu gukingira amashamba n'ibiti, tukabungabunga isi ndimwa Imana yaduhaye. Ashafasha dukure nyarenga, nk'ibyo ribiko reba nayo ngirikira kandi. Iyo jojo bijigo bijigita umusozi, aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda. Mash. Inka, imirima n'ibidukikije. Bezuka n'ibihugu bihoza abana ndikukura nama. Ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyonko ngakura kwaje. Inka, imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi, ubworozi n'ibidukikije, mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere, tubungabunga ibidukikije.